Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya n'ino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nguhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatanu w'igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwaramutse neza, ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa rero nta kindi ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ukaja urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya mu buryo butosoye kandi butomoye. Ngaha kuri ino mboneshakure tukugezako amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'umutekano, igisata c'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, yewe ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Emmanuel Ntaconsanze yakoze ibintu bitamenyerewe mu Burundi. Inyuma yaho yagirijwe ko ari umuvyeyi w'igito Buramatari wa Ngozi, Emmanuel Ntaconsanze yahisemwo gutanga imihoho. Yabonye ko bitoshoboka ko abandanya kurongora abajejwe amaze kwitwa gutyo, aca ahitamwo gusaba umukuru w'igihugu ko yomusubiriza nawe akamurabira ayandi mabanga amuha. Mu mateka y'u Burundi abategetsi bamaze gutanga imihoho ni bake cane. Umushikiranganji Gerard Nibigira yahoze ajejwe ikigega ca leta ku ntwaro ya kabiri ya Perezida Buyoya yaratanze imihoho kubera hari ivyo atabona kumwe n'uwundi mutegetsi akomeye. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Alice Nzomukunda yaratanze imihoho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu kubera atemera ivyo yategekwa n'umukuru w'umugambwe CNDD FDD w'ico gihe. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikiri yaratanze imihoho mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatanu nawe nyene. Gervais Rufyikiri yabona ko umukuru w'igihugu w'ico gihe yari agiye guta igihugu mu kaga mu kwihagira ikiringo ca gatatu abanje guhonyora ibwirizwa shingiro. Umukuru w'inama nshingamateka Ntavyohanyuma nawe nyene yaratanze imihoho mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatanu kubw'izo mvo nyene. Kumbure hariho abandi batamenyekanye ariko ni ibintu biba gake cane. Benshi bashima kumaramara mu mabanga barimwo, abandi bagahemuka ku vyo bemera bakabandanya amabanga batacemera ivyo bakora. Abo Emmanuel Ntaconsanze yabereye musitanteri bavuga ko yabatwaye neza cane. Benshi na n'ubu batwandikiye ko batatahuye ingene yakuwe mu buramatari kandi bamuzi neza. Inyishu barayironse. Emmanuel Ntaconsanze yasanze atobandanya amabanga amaze kubwirwa ry'amajambo. Perezida Ndayishimiye harakwiriye kwiyegereza umugabo nk'uyu. Uyu azomubwiza ukuri, aho abandi bavuga ijambo ry'ubusavyi gusa. Ingorane ikomeye uwutwara igihugu wese agira niyo kuronka abahanuzi bamubwira ukuri. Abandi usanga hari abasavyi bamubwira ivyo bibaza ko bimunezereza. Perezida amenya ko bamubeshe hatagifise ubutegetsi, aho asanga ibara ryari ryaraguye, aho abahanuzi bamubwira ko vyose bimeze neza. Nayo kandi ngo kwigisha ivyigwa harimwo n'ibigusiga ukongera ugacungera abana kugeza batahe ni umuruho ukabije. Bamwe mu bigisha mu mashure shingiro bo mu Ruyigi bavuga ko nubwo buri wa gatanu gitugutu hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha, bo ntibanavyibuka. Bamwe muri bo biganiye ikinyamakuru Jimbere dukesha iyi nkuru ko baruhijwe cane n'ikena ry'abacungera abanyeshure mu kanya k'inyuma y'umutaga be n'indero yabo muri rusangi encadreurs, na cane cane hageze ko basubiramwo ivyigwa. Ku mashuri atandukanye twagiye turacako, abo benshi mu bigisha batanga ivyigwa bikuru bikuru birimwo ibindi vyigwa bitandukanye bavuga ko bagira umuruho mw'itegurwa ry'ivyigwa. Akarorero n'akumwigisha wa siyanse et tekinoloji yigisha ibindi vyigwa nka shimi, biyoloji, tekinoloji na TIC, hakabamwo n'ivyo adatahura neza canke hakigisha umugwi w'indimi ugira kabiri ugizwe n'icongereza hamwe n'igiswahili, kandi mu vyigwa vyahozeho ataho yiga ico giswahili.
Ibi rero ngo bituma akoresha ingufu nyinshi mu gucukura no gutegura ivyigwa. Ikindi bidoga ni ikijanye n'uko ari bo baca bongera bagacungera indero y'abana. Umwe twavuga ko aruha mu gatondo niwe ahindukira akarirenza kugeza inyuma y'umutaga acungereye abanyeshure ngo basubiremwo ivyigwa neza. Ku bwabo hari hakwiye ko abakurikirana indero mu gice ca kane c'amashure shingiro bashirwaho ku mashure yose na rirya abo bana bo mu mwaka w'indwi, uw'umunani ndetse n'uw'icenda barimwo abakubagana cane. Twegereye umwe mu bayobozi b'indero mu makomine, Bazishaka Felicien wo muri komine ya Bweru, akaba yaramenyesheje ko batahura ko abo bigisha baruha ariko ngo borushiriza kwitanga na rirya nka hose mu gihugu hari ubukene bw'abigisha. Aha rero ngo nibatahure ko hatawohava ashiraho uwujejwe gucungera indero y'abanyeshure mu gihe c'isubiramwo ry'ivyigwa vyabo kandi ataranakwiza abaja gutanga ivyigwa. Nayo kandi ati genda mubabwire ko tugiye gushirako amagufuri ku bigo vyose vy'ubuzi bidategekaniriza kazoza abakozi. Ivyo ni ivyashikirijwe na Emmanuel Miburo, umuyobozi mukuru w'ikigo INSS mu nyigisho z'iminsi ine zatunganijwe bafadikanije na Conseil National de la Communication CNC Burundi ziriko zihabwa abamenyeshamakuru i Gitega, zatanguye kuri uyu wa gatatu z'ukwicumi 2023, aho amenyesha ko bagize rusansuma rw'abakoresha badategekaniriza kazoza abakozi babo kandi batagisubira inyuma bazobahana. Abandanya ati hari abakoresha twasanze ata mukozi n'umwe bategekaniriza kazoza, hari n'abandi twasanze bategekaniriza bake cane mu bo bakoresha, abandi nabo bakabesha ku gahembo baha umukozi kugira bamutegekanirize make. Abo bose batisuganije mu gutegekaniriza kazoza abakozi, genda mubabwire ko tugiye kuzana amagufuri tubugarire. Amenyesha ko uburenganzira bw'umukozi wese hari uburenganzira bw'umukozi wese kwaka umukoresha inomero ategekanirizwa ko kazoza, agaheza akaza arakurikirana ko ariko arategekanirizwa uko bikwiye. Ku bakozi bazi ko badategekanirizwa kazoza, abahamagarira kubimenyesha mw'ibanga ikigo INSS naco ngo kizomenya uko kibikurikirana. Ku kibazo c'uko bitazohava bituma abakoresha badaha amasezerano abakozi, umunyamategeko Desire Nizompoza avuga ko mu gihe umukozi afise ikintu na kimwe cemeza ko yakoreye umukoresha wiwe, uwo mukoresha kitazobuza ko hakurikiranwa n'ubutungane, agaheza agatunganiriza umukozi uko bitegekanijwe n'amategeko. Akaba ahamagarira abakozi bose kumenya uburenganzira bwabo bahabwa n'amategeko. Mwomenya ko abakozi bategerezwa gutegekanirizwa kazoza muri INSS hari abakozi bose bafise amasezerano y'akazi n'umukoresha wabo, abasigaye barengwa n'amategeko y'akazi kabo statut spéciaux bakaba bategekanirizwa muri ONPR. Amafaranga ategekanirizwa umukozi mu gisata ca pansiyo hangana n'ibice 10% vy'umushahara w'umukozi utarenga ibihumbi 150 vy'amafaranga y'amarundi. Ibice 6% bikarihwa n'umukoresha, nayo ibice 4% bikarihwa n'umukozi. Mu gisata c'impanuka naho umukozi hategekanirizwa 3% vy'umushahara wiwe utarenga ibihumbi 80 mu mafaranga y'amarundi hatangwa n'umukoresha. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, nuko muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo mu bijanye n'amatora, abanyepolitike batavuga rumwe na Tshisekedi bafise amakenga kuwurongoye umurwi w'amatora hamwe n'uwurongoye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Mu gihe kuwa 20 Kigarama 2023 abanyagihugu barenga imiliyoni 40 z'abanyekongo bazozindukira mu matora yo gucagura umukuru w'igihugu azotwara Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo mu kiringo c'imyaka 5. Abakandida bamaze gutanga amadosiye yabo mu murwi ujejwe amatora seni bamenyesha ko bafise amakenga ku kuntu uwo murwi uzokora. Abagabo batatu bahanganye cane na Felix Antoine Tshisekedi haribo Martin Fayulu, Denis Mukwege hamwe na Moise Katumbi, bakaba bavuga ko uwurongoye umurwi seni Denis Kadima asanzwe afitaniye ubucuti budasanzwe na Perezida Felix Tshisekedi, kandi ko no mu bandi bakozi ba seni hata batavuga rumwe na leta barimwo.
nk'uko Jean Claude Mputu arongoye ishirahamwe CNPAV rigwanya igiturire yabwiye ikinyamakuru RTBF.B. Mwomenya ko ayo makenga yabaye intandaro yatumye Joseph Kabila yahoze arongoye ico gihugu mbere yo mu mwaka w'2018 yanka kwitoza nk'uko bibandanya vyandikwa na RTBF.B. Ayandi makenga berekanye akaba ari uko na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro isanzwe ariyo yemeza ivyavuye mu matora nayo nyene igizwe n'abegereye ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi nk'uko bivugwa na Alphonse Mayindo umwigisha wa kaminuza y'Ikisangani asanzwe ari mu ba mbere bashigikiye kandidatire ya Dr Denis Mukwege. Uwo mwigisha w'ivya kaminuza agasaba abanyagihugu kuzoguma hafi y'amabiro y'itora gushika haruwe ivyavuye mu matora kugira ngo ivyayavuyemwo bitazosubira kwibwa nk'uko vyagenze mu matora yaheruka yo mu mwaka w'2018. Gushika ubu abamaze kumenyesha ko bazitoza ku giti c'umukuru w'igihugu ababoneka ko bahanganye na Felix Antoine Tshisekedi akaba ari Martin Fayulu, Denis Mukwege hamwe na Moise Katumbi. Abandi nabo bikaba biboneka ko ata nguvu nyinshi bafise, abo nabo hakaba ari Adolphe Muzito ndetse na Augustin Matata Ponyo bahoze ari abashikiranganji ba mbere ku ntwaro ya Perezida Joseph Kabila. Umurwi seni ukaba umenyesha ko uzoheza kwakira amakandidatire y'abitoza gushika ku wa munani Gitugutu 2023 aho zizoca zibanza kwemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro hama zibone kugaruka mu murwi seni mu minsi 15. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa no kugira umunsi mwiza.